Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristu. Ndabaramukije mwese dusubiye guhura kandi kuri uno munsi izina ryanje ni Ngabazana Deje, tukaba dusubiye guhura muri kino kiganiro Mupupu, aho numva uno munsi numva mfise singano vuga nibaza ko ari gutera intege umuntu canke kwibutsa umuntu ikintu nanje Imana imperuka kunyibutsa, aho nariko ndaca mu gihe kitari coroshe. Hari ikintu nari numva mfise ku mutima ndiko ndasengera cane, nkaguma ndagisengera cane. Urumva novuga gute, ni ntahe ku buryo bumwe, ni ikintu kitaranava no muri uno mwanya kitarahinduka, ariko numva umenga ni mpwemu andungitse kubisangiza namwe kubera ishurirwa yampaye ingene yampagurukije. Nibaza ko sinzi ko novuga ihishurirwa, ahubwo yaranyibukije n'ikintu mpora ndanababwira ngaha, mugabo wamenga muri uwo mwanya habaye ahantu nibagira, habaye ahantu mba sinzi mu kugendera ku vyo mbona gusumba kugendera mu kwizera. Amen. Urumva rero nari numva ico kintu ndiko ndasenga cane, ndiko ndavuga Mana, wamenga ni nka Paul aho ariko aravuga, ahavuga mu vyandiko havuga ngo yarasenze asaba Imana ngo imukure, ngo sinzi ko novuga ngo nihwa, yari ikintu kimubabaza, akimukure ko akimuremurure, mugabo Imana igaca imubwira ati ubuntu bwanje nibwo bugukwiye. Amen. Aho Paul yaciye ahaguruka, novuga gute, na wa mubabaro kimurimwo, na ca kintu kitarahera, mugabo ntiyari kiri umubabaro, yari azi ko ico kintu kiriyo, mugabo atari ikimwica, ahubwo ari kituma ahubwo aca bugufi, ari kiriko kiramuhingura, gihaye umwanya Imana kugira amukore kukundi gushasha, amwiyereke kukundi gushasha. Amen. Aho yamubwiye, aho Paul wenyene mu nyuma yaciye ivugira ati ubu ndazi yuko ahari intege nke zanje niho haba ubushobozi bw'Imana bwo busumbirije, nubwo ngira yaramaze kubona. Urumva rero nanje wamenga ni nk'ico kintu nyene kinshikiye, kubera nari numva nari maze iminsi hamwe nyene mvuga nti kandi nukuri ndateramiye ico kintu, ndiko ndagisengera. Haragera ahantu nari numva umenga ndiko ndasenga, ariko numva umenga sindiko ndizerera ko ico kintu koko kihinduka canke nishugwa aho hantu. Ndavuga nti Mana mfasha n'ukuri umpa kwizera, ushobora kwizera ko ico kintu gihinduka. Urumva nari mu bintu nk'ivyo, kandi urumva sinagiye kwitura umuntu, sinagiye kwitura mbwa, rero numva nkeneye kwitura Imana muri uwo mwanya, kandi muri uwo mwanya wose nkumva n'ukuri Imana dufatana aha hantu. Urumva ndiko ndasaba Imana, ndagusavye, ndigaha ku birenge vyawe, ndiko ndasenga, ariko hariyo ukuntu numva umenga ntariko ndafata cane ukwizera yuko ico kintu gihinduka, ko nzobona uguhinduka kw'ico kintu canke kwishurwa kuri ico kintu, nkumva umenga nta hantu kure. Rero Imana ifise ukungene yikorera. Hariyo ukuntu ndakurikira ubutumwa kuri YouTube, ndagira iki, mugabo ugasanga mu mwanya ukuntu bitangaje, ndiko mbona n'abantu nahora nkurikira canke nabona nkurikira, nkumva bariko batanga ubutumwa, nkumva ndiko ngwa ku butumwa bujanye n'ivyo bihe. Sinzi ko namwe barabashikira, mugabo kuri jewe nkavuga ni okay, jewe sinemera novuga gute novuga gute, sinemera ngo vyaje gutyo. Narumva ko koko nemejwe ko ico kintu atari uko mpuye naco gutyo nyene, oya, narumva ko Imana iriko iramvugisha. Okay, nsubira kandi nkaja ku mavi yamvuga niko Imana wanyagishije nibiki. Rimwe numva umuntu avuze ngo igituma ubona ico kintu kiri, ubona wagize intege nke, igituma wumva amahoro yakujanye, amunezero wakujanye n'ibiki byose, ni kubera utari kuraraba Kristo, ni kubera wibagiye uri kurabisha ahandi. Oba bice bingaruka n'ahandi, ndiko ngendesha amaso yanje abona ya kameremere yanje y'umubiri gusa, mugabo amaso y'impwemu yanje arugaye. Hamwe novuga ni ukwizera kwanje kwagiye, ukugendera mu kwizera, yego ni kubona mugani ko kukuri. Ndabona ko aho hantu ndumva ndiko ndayagishwa cane. Rero haba igihe ndiko nariko ndanasenga cane, haba umunsi uwo munsi rero ivyo bintu vyahindutse. N'umunsi numvise nari numva
mu mwanya yari n'umwanya utangaje kuko yari umwanya nategerezwa kuba ndiko ndiruka mu tuntu n'utundi muga ndumva mpamagawe cane cane kuba mu masengesho. Amasengesho ni ikintu gikomeye cyane n'ukuri kumenya ijambo gusenga n'ukuri no kugira kumva wemejwe n'ukuri kufise relation novuga gute ubucuti na Kristu uko muhema kuyagisha ukamwumva n'ukuri n'ibintu n'ukuri bifasha mu rugendo rwacu niyo fatiro niko nabivuga. Hama je rero novuga yuko muri uwo mwanya ndagenda ndagamburuka ndagenda ndarekura vyose n'ukuri ndagenda ngishika ku mavi numva ubwo nyene ntanguye kuba mu marira mugabo amarira aremurura nkumva mu kanwa kanje yariko hasohoka amajambo muri jewe hatanguye kuduga yuko Yezu ankumbuye ndamuronderawe. Wow, narumvise nkumva je ndiko ndavuga ngo ndazi kunkumbuye ndaje n'ukuri ndakubwire ndaguhaye ico ndakiguhaye sisubi aho naho navuga nti impamana nsubiza kuri ico kintu ukwizera ukwizera ko ico kintu kizahinduka. Ndumva ndiko ndayagishwa yuko atari ukwizera ko ico kintu gihinduka bizohindura ibintu ariko ukwizera ubuhindura. Amen, ibihe n'ibintu. Amen, ndumva yuko Kristo ambwiye amaso yawe ari cyane kuri ico kintu kitari kiragenda, amaso yawe ariko araba ico kintu kitariko kirakunda muri uwo mwanya no gusha woba witeze maji kugira uvuga uti ico kintu mu kwizera kugira ico kintu ntawe uko ico kintu gishaka guhinduka ati no ndaba jewe ndumva ko nukuri adugije amaso yanje kugira ndamwibuke nk'utigeze ampemukira, Imana itigeze inyibagira, Imana itigeze ibona amarira yanje, ibona umutima wanje ushobora kuba uvyimvye, ibona ivyo vyose. Canumva muri uwo mwanya gabasha ndaremurutse ndumva sinobabesha intahe nuko nabwiye ko ico kintu nsengera kitarahera mugabo reka ndabwire ndumva kitakiri mu ntuze, ndumva ko kitakindemereye ijya mbere. Sinzi ko rimwe ndamaze kubaha iyo ndanababwira niyo yicurirwa ko ari igihe dushobora kugenda tugatwara amadosiye imbere y'Imana akaba ari idosiye mugabo dutwara muga tugatahana. Umva ndayitwaye mu masengesho urumva ni ukuri nabaye singiye kuba mu bantu ngo ndabayagira ingorane nagiye imbere y'Imana. Amen, hama natwaye iyo dosiye imbere ku Mana. Haleluya, mugabo Imana idusaba iyo dosiye irekurira aho nyene hama ugende. Mugabo jewe muri uwo mwanya nari nabaye wa wundi atwara dosiye kandi akayitahana reka nzoca ngaruka kuko uhava uyibagira canke mugabo umva sinayirekuriye dosiye naguma niyo yari isigaye iguma inzunguruka mu mutwe no mu mutima wanje. Imana rero ikaba yarampishuriye n'ikindi sinzi ko nayimaze kukibasangiza ariko imbwira ati uzomenya ko hari ikintu kiri ubunye washize hejuru yanje igihe zoba ari ikintu canke umuntu ariwe atuma ariwe adetermina niko rivuga atuma ugira umunezero wawe uhaba canke utahaba canke novuga neza kugira bitomoke ni igiki kigutwara amahoro, ni igiki kigutwara umunezero, ni igiki kiriko umva kuri jewe nari numva ico kintu wamenga ni nkuko Imana impaye ikintu novuga gute formule sinzi navuga ikintu ushobora kuzogendereza kandi muri uwo mwanya nzoca menya yuko ndiko natita ko nagiye mu kibanza kitari ico canke namukoroye nashize ikindi hejuru. Urumva rero sinzi ukeneye kuvyumva ariko numva umenga koko urashobora kumva umunezero n'amahoro urukundo ukwihangana kugumye kubandanya niyo ibihe bitari vyiza vyose, ibintu bidasa bitari amashurwe vyose, ibintu bitarahinduka woshaka ko bihinduka canke ibintu bitarava mu nzira woshaka ko biva mu nzira. Natahuye yuko ari uko kuraba Kristo kumubona yuko ari umwizigirwa kumwemera yuko ari utakwibagira utatwibagira duhagaraye ko uwo twizera ko ari we azohindura ico kintu hako dusengera ngo kwizera kubona kwico kintu gihinduka n'ukuri nkavyiyumvamo nkavyemera no
dushake kuduza tuvuge ati Imana n'ubundi ico kintu kizokwihindura sije nzogihindura ariko ni wowe uzogihindura, reka rero ndabe wowe uhindura. Amen. Ico kintu ubwaco ntigishoboye kwihindura, ntigifite n'ubushobozi, sinshoboye kugira, nico gituma nzana imbere yawe. Amen. None Mana ndaba wowe ukora, niyo ntariko ndabibona, niyo ntariko ndavyumva, niyo noba ntariko ndatahura ikintu na kimwe, niyo noba nibaza nti none uriko urambona canke wanyibagiye, ariko tukumva yuko Mana wewe ndacaguye kwemera kwizera kuri umwizigirwa. Haleluya. Kuri utabesha, kuri uwama aseruka. Amen. Kandi ku mwanya wo. Haleluya. Hamwe tuba yuko dutahura yuko ibigerageza kwizera kwacu atari bitwica ariko ari bidukomeza, ari biduha karaktere, navuga gute, ukumera nka Kristo. Haleluya. Ukumera nka Kristo, hamwe tuba abihangana, tuba abashobora kumva yuko reka mbe ku birenge vy'Imana mbandanye. Umva niyo ubahaje ibijugumiza ibiyaga n'ibihuhusi vyose, mugabo je kibanza canje kizi ngoma ngaha tuba bizigirwa. Haleluya. Haleluya. Kujya Yakobo yavuze ati utagize muri ivyo bihe ni bihe uba uriko urahingurwa. Amen. Mugabo rero Imana iriko iraguhingura kenshi kubera kudatahura, duca turahungabana, tukaba mu mahoro make, kandi ibyo byose nta na kimwe bihindura. Ngo ninde yoshobora guhindura ikintu na kimwe, kongereza umushatsi canke awukurako, canke kiyongereza n'imetero apima, canke n'ibiro apima, canke sinzi na wewe nyene mu maso yawe canke ikintu kintu kagihindura, kubera uriko uguma uzungurusha ivyiyumviro vyo kwihebura. Sivyo bihindura. Ibiduhindura ni kuba nyene ukavuga uti Mana ndashesha umutima wanje urushe ngaho imbere yawe. Mana mpa kubona wewe. Amen. Mpa kuraba wewe, mpa kutaguma ndabika ikintu mpanze amaso iki kintu, ariko mpanga amaso wewe. Mana urakoze yuko undugije amaso yanje, udugije kandi umutima wanje ugasubira gufatana nawe aho umutima wanje wewe wafatanye n'ico kintu. Haleluya. Hakaba gucika uruzogi n'ico kintu, hakaba gufatana n'Imana ubudafatanuka kundi. Haleluya.